Hello everybody, it's your baby Mishu Miracle. Yes, channel nimwe ni Bujahit. Ikiganiro muca mukimenya ni Boom Boom Show. Yes, nimwibagira kugira subscribe ndetse j'aime usheho nakajya notification. Murabizi neza uno musi dufise undi mushitsi mwiza asa neza ajava muri arabitubwira byose. Bon, reka ndabivuge mena kabangani Rockstone Kingdom. Laba yitwa Rockstone Kingdom. Sinzi ko muravyumva. Ifise abakobwa beza nkabo ndabira umukobwa ingana bacajije. Ndakuramukije. Mahoro Mishu Miracle. Umeze neza? Ego ndaho namwe. Nanje ni bon. Kim Nana? Ego Kim Nana. Makeup artist, yes? Yes. Tura mbega no muri Rockstone Kingdom ukora makeup gusa? Non, muri Rockstone Kingdom sindi chargé à makeup gusa. Muri Rockstone Kingdom murabizi ko dufise ama branche menshi, turafise branche za production, turafise branche za photographie, za makeup, za byo kugira ama graphic design. Donc twari dukeneye hari hakenewe umuntu ari sur place kuko stage wise ntashobora kubiraba byose nkuko ari CEO wacu. Ntashobora kubiraba byose, ntashobora gukurikirana ibintu biri ngaha mu Burundi ari muri Belgique. Yarakeneye umuntu rero ari sur place ashobora kuba totalement disponible umwanya munini cyane nka 90% canke irenga, hanyuma aranyizera kuko yabonye ko ndabishoboye, aranyizera ko no mubera ijisho nkamubera ugutwi nkongera nkamubera n'umunwa. Ego mu majambo make ni wewe uhagarariye Rockstone Kingdom hano. Ego kuba tazi Rockstone Kingdom yidusigurire. Rockstone Kingdom ni lebo c'est pas dire groupe, hari abantu benshi bavyitiranya ngo abantu bumvise indimbo surtout yakora muri Rockstone Kingdom ijya nk'ijya for the Kingdom bakavuga ngo ni groupe ngo yarivye ngo na groupe ngo yitwa Rockstone Kingdom, or ni label bisigura ngo harimo abaririmbyi batandukanye indwi bose gusa ijya for the Kingdom yarabakoranije bose uko ari indwi, nico gikorwa bashize ku mugaragaro gishobora kubahuza bose ko ari set, ariko ntabwo ari label umuririmbyi umwe wose ikorana ko tukiwe. Ego muri Rockstone Kingdom genda bize harimo abanditsi tusigurire harimo abantu bakora iki exactement? Donc hariho aba artiste d'abord, hariho Sage Wise niyo CEO, hariho Chrissy ari Belgique, harimo na Dave Pop ari Belgique, harimo na Bano no mu Camerounais, harimo na Nasha Flox no Murundi aba mu Burundi, harimo na Red V no Murundi nawe nyene aba mu Burundi, harimo na Berry Bernice nawe nyene Murundi kazi umuhapeuse abiti cyane abangaha mu Burundi. Hanyuma hakabaho harimo na branche ya makeup ni jendi charge mu makeup artist wabo, hakaba harimo na photographie akaba ni Ruze Pictures iyo kipa na photographie, hakaba harimo n'ibintu vya graphic design akaba ari Titus Classic abiraba. Tukaba dufise na production, turafise umuproducteur yitwa Gigabit. Pardon. Gigabit ntari mu gihugu cy'u Burundi. Sage Wise igice c'abaririmbyi ni bari hano mu Burundi. Hariho nabandi bari mu Burundi bambwiye ko nabandi bari muri Cameroon. Mubahuza gute, bakora gute, indirimbo mushobora kuyisohora bigenze gute? Abaririmbyi bacu bari éparpillés un peu partout. Hariho umuproducteur ari muri Chine, hariho abaririmbyi bari Belgique, hariho bari mu Burundi, Cameroon, hariho n'abandi mutazi bari mu Faransa charge de marketing mu Faransa, ariko kuko ubuhinga ngurukana bumenyi bwariyongereye ubu bisigura ngo umuntu urashobora kuvugana instantanément umwanya ikintu aho gishakiye n'umuntu. Ico gituma rero iyo habaye projet barabivugana, hanyuma nimba ari nk'iyi for the Kingdom baragenda muri studio, turafise ama studio dukorana, hanyuma bakagenda bakanregistra, hanyuma bagaca barungikira Gigabit amagaca iyo kipa n'ibindi byose biba bisigaye. Ego sinzi ko hariho akantu wobwira abakunzi ba Rockstone Kingdom? Abakunzi ba Rockstone Kingdom ndabashimiye cyane kuko nimba naha tugeze namwe mufisemo uruhara, ni vyiza cyane mubandanye mudu supporting kunyene mubigira, mugende kuri page zacu za Facebook canke za Instagram, mugende kuri YouTube mugire subscribe,
Mucanke mugende kutumviza ku yandi ma platform international za Spotify, Tidal, Amazon hose mugume mudusupporting konyene mwamubigira. Merci beaucoup. Yes, uratubwiye ngo ori la représentante uramaso urumunwa wa Sagewise ariwe CEO. Sagewise turamuzi nk'umuririmbyi, umuhapper tuzi umurundi asanzwe akorera ibikorwa vyiwe mu Bubirigi. Kubera iki yacaguye wewe nka représentante? Yacaguye jewe kuko ni jewe novuga ati nari gushobora guheba ibintu bimwe by'ubuzima bwanje nkabihagarika, nari disponible, nari bon genre ndafise umwanya ukwiye wo kwiyokipa na Rockstone Kingdom. Ego. Why we sacrifice why watanze umwanya wawe kubwa Rockstone Kingdom? Ko fise confiance, ndabafitiye confiance cyane, ndabona potentiel bafise, ndabona ko ari abantu bazotera imbere, nico gituma nashatse nanje kubaha umwanya wanje kugira duterane imbere twese. Ni ya relationship iri hagati yawe na Sagewise? Sagewise ni mugenzi wanje. Mu telefone yawe handitse Heaven Sent. Heaven Sent w'Imana yakurungikiye. Amakuru dukura kubegereye Sagewise aratwemeza yuko musanzwe musohokana. Ego oya? Oya. Donc mwavyumvise ngo ntibasohokana, nimusohokana really? Oya, ntidusohoka. Kubera iki jambo nka Heaven Sent mu telefone wawe? C'est mon meilleur ami, n'umuntu ashika cyane, mugabo n'umugenzi gusa, nta kindi, nihagira ikintu kizohinduka entre nous tuzebonyesha. Hamwe twokwegera Sagewise akatwemerera naho yuko musanzwe musohokana. Sinibaza ko azaba vyemera. Donc murabihisha, muriko murahisha? Ntitubisha mishumi hake, ntitubisha. Pour le moment nous sommes des amis. Ego. Muriteze kuja kure à part être amis? Navyonzi. Hamwe Sagewise yoza kuguproposa ubunyene wakwemera? Sagewise c'est quelqu'un d'intelligent, n'umuntu ari intelligent, ari courageux. Donc n'importe quelle fille se sentirait flattée de sortir avec lui, donc on va since. Mais ngo nta ngorane vyontera mugabo nta kintu nakimwe kiri entre nous. Ukuntu nuko abantu batariko barakubona mu maso nkuko ndiko ndakubona, mugabo ukuntu uri kuravuga Sagewise biranyereka yuko uramufitiye amasentima, right? Nta sentiment ndamfitiye atari ubugenzi, bien sûr que oui. Uriha uramwihakanye? Ndamfitiye sentiment ubugenzi ko c'est mon meilleur ami, n'umuntu akonta kuri jewe vraiment, n'ukuntu umugenzi wanje ashika ku Heaven Sent. Envoyé du ciel, umuntu arashobora kukubera kado gutyo kandi atari uko muvukana, atari uko mugize iki, ariko mugabo turi style kungo nabikugiye nihaga igihinduka muzoyimenya. Boom boom show mwavyumvise. Mwi telefoni wiwe handitse hati Heaven Sent. Me mademoiselle ngaha yamwihakanya aravuga yuko atakintu na kimwe kiri hagati yabo kiretse ubugenzi. Sinzi rero yuko uwarungitswe n'Imana mu buzima bwiwe boba bafitaniye relationship hagarira ku bugenzi. Yes, mwumvise vyinshi kuri Rockstone Kingdom na jewe murabizi ni the host, the only one, Mishu Miracle. Ikiganiro ni kimwe ni boom boom show. Yes, tuzosubira nimwibagire kugira ko j'aime, comment na subscribe na kaja ka notification. Je vous aime et je vous embrasse. Ciao ciao ciao.